iyo mugenzi w'iwanje nyine twafite umukobwa ngo bamvuge ko bakobwa nyine uwo mukobwa yaba yarafise ari ibintu abakobwa bihara tugasanga ufise umukobwa umuhungu bagendana ari abagenzi cyane nyine bagenzi bari poshe cyane uwo mukobwa umugenzi wiwe afise umuhungu mugenzi we nawe nyene bemerana ambwira ati jewe ko kurya mukobwa atari mu bya projet mufiseko nkeneye kugira mariage musheko kugira ngo tumenyane none mu wakizo mu branchane nawe dusanzire muri eglise Muzamura branchane ati wesha bimeze kunuku kigeme keza gakijijwe yego nyene aramubrancha one day nyene aramusaba ko bosohoka barasohoka ntacyo dufise tutanganyije imwe tuguhaye mitima yacu ngo yizigamire mu maboko yawe mwami w'urukundo turabona ducanje twiyizimye turabajya turi imbere kurya mwana mukunzi katusanga kuzanira akandi kantu kakonona numva rero nimba n'uyu yamubonye deja ari muririmbyi umuhungu stage akaririmba ati bana yanjye jeje umuhungu arampezagira kandi ibintu bishika vraiment kumwe n'abakobwa hari mubonye umuhungu ariko aririmba muravuga ati umuhungu arampezagira ni ukuri nimba ari umusore mana tuja ko bavi ati genda keneye azo kandi nabwo hari ukuntu rero sasa ibintu byose rero sasa mwebwe abantu b'abakristo mu bishaka mu mwana byose muca muja mugafuka ama nevene imisi 9 ati mana niko musengero mbona impamvu uje imbere y'ishengero ukaririmba kunywa inzoga n'icyaha gusambana n'icyaha okay ni wewe ubikora mu kinyegero sinzi kuba wimagine yuko Imana itabona ari ishana mukava tukagenda kubikora kugaruka rero icyo nabasaba vraiment umuntu ariko akora umurimo w'Imana waba pasteur waba umuririmbyi waba icyo cyose uri mu ishengero Barna my people, it's another blessing kubana na mkumusikundi wakunzi wa Kamu TV. People them call me Dan for real, the champion most conqueror from zero to hero, from nothing to something. This wakunzi wa Kamu TV. Wanda wabwira muwinga mfashe microphone. Tuwezanye exclusive content zigiye zitandukanye, habiri zibiri muri 2-5 canke zigiye zisanzwe mu buzima busanzwe. Uno munsi nkuko mubibona ngarutse kuri incuro ndi kumwe n'umwigeme mwiza cyane n'umuririmbyikazi mwigeme ngo kijijwe niko abita baza kumbabara yasimire uko n'abantu baririmba gospel mugabo ndazi ko tuzakugaragaza ku macinga siko none reka ndamureke abahakanya yitondora ego murakoze cyane ndabamukije abakunzi ba Kamu TV bon kumazina ni Mugisha Krista Benita nkabandi umuririmbyi wo muri Dushime Music Group mwumvise uno munsi yuko turi kumwe na Benita kuva muri Dushime Music Group turaza kumenya byinshi ibyerekeye Dushime Music Group tumenye byinshi no kubyerekeye Benita kasanzwe ari umuririmbyi kasanzwe ko yarasanzwe yikorana byinshi maza kubikurikirana muri kino kiganiro cyacu kazo kambere gashaka kumibaza Benita n'umuntu ki Benita yavuze Benita n'umuntu ameze gute merci beaucoup wavuze Benita n'umuntu akunda kuryoherwa n'umuntu akunda abantu genre nyine umuntu nyine yamanezerewe umuntu nyine ushobora kubona uvuga ati umuntu ari muri Yesu kabisa Benita ubuto bwe bwari bumeze gute ncamake kamuto bwiwe yakuze ari umwana akunda kuririmba akubagana buke ego buke niyo umuntu avuze kubagana mu bintu byerekeye gute ubuda abana bakunda kubagana cyane sanga kubagana mu tuntu dutandukanye nk'ibyo nyine bakora ababyeyi Benita amashuri yiwe navuga ati mu ishuri yari umwana ameze gute Benita nkuko ndakubwiye ati nari umuntu aderanje mbwa atari cyane Benita mu ishuri yari umwana
Dianje mbwa atari cyane kuko bagerageza ku bwenge badereje ku bwenge mama yari directrice mama yari directrice yaho wiga biba bimeze gute mama ari directrice w'ishuri wiga hari abantu babitinyitse hari abantu bimeze gute biba bimeze gute ama part kuba mama yari directrice byari bingoheye kandi ndumwana w'umuntu abantu nibigana bakavuga ati jya mwana n'umwana wa directrice yego nako nawe gatitire kaba kagiyoje yego bagameze neza nyine abo bashwe muri societe n'abangu baba batinya cyane nabo bavuga ati mbega sha mwana wa directrice nawo mubahuka n'ibyo ukunda bimeze gute ntijya kujena kujo hari igice usanga ugize nk'abana bamwe ugasanga hari abikumira akavuga ati mama wa directrice reka ntukwegera ibyo bimeze gute kenshi abantu nk'abo usanga tugendana n'abana b'abarimu hari igihe nyine usanga n'abasanzwe tugendana bivanye n'ukuntu mama mwumvikana mukundana yego mugabo ntibyari bisanzwe byari bisanzwe usanga ufise urwango hagati yabo mwigana tukabona yishima kubera ari umwana wa directrice nyine nze n'ibyansi intege nakora cyane kugira bati umwana wa mwarimu kabisa amadongo nadongo twaza kurondera bukatije nabwo ahubwo mu kwishuri n'abari nyine abahungu biyemera avuga ati je shaka umwana ministre ndakurondera tu bizakunda gushika ugasanga avuga ati wesha ndakorera kwa mama yashika ugasanga baje kundondera ko nyine bivanye n'ukuntu nakuze ngiye kumbwira ati mama hari umwe umeze kurugo utwo dongo twamurondeye mba tuko turakurikirana kino nzi yatari so Benita nyuma mu bandanije uraja muri urakura ukava mu bwana ukakura ubuzima bwa adolescence bwo bumeze gute tutarashika exactement kuririmba aho tushoboye kubimenya ico gihe wiga primaire ibintu byo kuririmba warabifeelinga warabikunda cyane bimeze ego bon tinatangiye kuririmba apeti nka 5 uko sizaye ntango gucukenge ego nkabikuriramwo muri eglise n'abandi bana twaririmba kwa mishinga yacu turafise isaha ya gatatu y'abana narakunda rero kuririmba sana ndaparticiper mu byo kuririmba ego ugaparticipamo turaza buke adolescence wumva ko wonye bose bari bakirijwe papa mama bose bari bakirijwe urumva yuko bose bakuriye arabaririmbye abandi batwara ibintu mu ishengero usanga ari umwana akuze nyine akuza asenga adolescence rimeze gute kuri Benita bon adolescence yanje simbari nyine itandukanye n'abandi kuko jewe niga nze primaire aho mama yakorera mugabo maze kurangiza 6e sinda mu interna muri interna rero urumva bito byo kwishuri nta bintu bwa adolescence canke indi mico myinshi gufata ko atari muri quartier nyine abari ibintu nyine biba bisanzwe biraho turiko turagenda hanyuma mu nyuma uraba umuririmbyi urumva ko uririmba hajya Benita bafise urubuga rwo akoresha cyangwa bimeze gute akora ku mbuga zimeze gute watangiye kumenya ryari gushaka kuririmba byari bimeze gute nakubwiye kuva nkiri mutoya kuririmba cyane nkagira abantu mwigana byumva nanje ko uririmba neza ego hama nka cyane wanje wandika izina ry'iwanje mugisha Krista Benita indirimbo y'iwanje n'umugenzi wanje yitwa Ubwenzi ego okay niho hanyuma umaze kuja gutanga kuririmba byari bimeze gute muri famille mama et papa bavyakiriye gute atuvuge kuri YouTube dusanzwe dufise abavyeyi batandukanye byari bimeze gute mu kibano bien sûr okay bon mu kibano premièrement zari byiza baravuga ati c'est bon nziza n'impano nziza rero ko kuririmba urazi ko hari aho benshi bifasha cyane cyane nk'ama gospel barakizwa ibintu nk'ibyo baranyankohaje nyine bavuga ati c'est bon nk'abavyeyi naho kubera na kenshi nakuze nkunda shaka gukora ku giti cy'iwanje nubwo n'abandi mu makorale rero
mugabo ntibabinyemerera kubera nayo ndi ku ishuri byarantwara umwanya narabifokasinga ko cyane ko nabikunda cyane gose bacambya rero bampromisinga ati ukava ku ishuri tuzofasha cyo turagenda uko ubuzima bw'umuntu abakijijwe bameze gute challenge wagiye urahura maze gutanga kuri YouTube canke gutanga kuririmba byo bimeze gute challenge navuga ntanguye kuririmba nizo navuga kubera yuko kuri je nabona menga ko baransubiza inyuma genre bakwambaza ikintu nkunda nkababona menga ko bangirira nabi bikomera nabi novuga nti none Benita challenge hamwe izo nimbi utubwiye challenge iza z'umuntu bon turazi yuko hari abantu baba bakijijwe bagendera muri ntuzya navuga ati tuba tuzi ko profili yabo bimeze neza kavuga ati cyo mu namizuku arakije tuba tumuza mizuku mbega hariho ibintu byo gushika by'umuntu akijuga asanga baye mu buzima bw'umwijima biba binze gute birashika yuko birashika byasoko yaramwamura abantu byasura kuba uri umukristo buri sebo ubwo hari igihe bishika nyene kubaza ko satani akorera aratera sasebwe akorera muri bamwe nyene bavuga ati je ndi mu mana agerageza kubaza ko nayobu satani yaramusavye ati man nkeneye umusavye wawe ndamugerageza natwe rero satani adusabwa ngo tugerageze hariho rero nk'ibintu byinshi usanga biba ku baririmbyi kwitwa abaririmbyi bikaza bimeze nabi nyene ibintu biba bidasa neza nyene ko tubyinjiramo kuko urumva hari abantu baba babona umuntu umenga arakijijwe kamenga nta n'ubuzima bw'umwijimegeza camwo bimeze gute nkene ko tubyinjiramo indani hamwe dufate nko ku baririmbyi n'intahe ushobora kubwira abari kwadukurikirana nyene bimeze gute n'intahe ubwa mbere nakubwiye ko abakirisu usanga baca mu tuntu twinshi kandi hariho n'abakirisu benshi usanga biyoberanya usanga baririmba indirimbo z'Imana ariko afise izindi ngeso par exemple nka jewe ndafise nk'umujama wanje mugenzi wawe tugana ku ishuri nyene twari poshe nyene ku ishuri baziko mu internat usanga ufise umugenzi ari muba muri kumwe mugumana hafi mubwira utuntu n'umujama wanje umugenzi wanje yarabayeho afise nk'umutipe basohokana tuva muhira muri kumwe kaja mu internat rero internat ko yari mixte y'abahungu n'abakobwa hakaba rero hariho uwundi umutipe nyene basohokana batumaze batumenyerana ziko singo natahura neza hari urumva yavuye akija muri internat yarafise umuhungu bakundana hanyuma amaze kwinjira tumaze kwinjira internat ahaba uwundi muhungu amupropoza aramwemera aremera uwundi muntu ego hanyuma byari bimeze gute mukristo nyene mujengero bisanzwe mugabo nyene nkamubaza bimeze gute ko tipe musohokana bigenze gute kugira ngo wemerere ubundi kandi biboneka nabi ibimenyetso biboneka nabi kandi yoca guhera ndabimubwira uko nyene mbwa arambwira ati nta na kimwe ntituri kumwe ntabyo azomenya keretse bimubwiye ati sinzo kubera umwana mubi vraiment yuko inzira itari yo si nziza umukristo kumbe tumeyeho ahubwo nawe ahubwo bakidwe ni hatari ibintu nyene bishika mugabo twumve yuko na satani umuntu abarimo afise umubiri birashika umuntu yarinze akizwa hari utuntu twinshi aba yaraciyemwo kugira ngo agire kuri etape yo gukiza yego byashitse nyene barakundana n'umutipe nyene muri internat barakumana mugabo Mungu nawe yari inyuma ya internat bimeze gute rero yarabimenye Mungu atari muri internat yego yarabimenye birabafosana aramuheba ashabuka ati je nitwobanda dukundana kandi ufise umundi muhungu muhurira muri internat yego nene biraba ibintu bitameze neza umugabo arahangayika arambaza nyene ibintu byinshi ndambwira ati ibintu wakoze nabikubwiye bien nava mugabo icinashimye nuko yagiye kwihokonesa mu nyuma yaravuye aheba wa muhungu aje acabandanya aca nyene amaze kubona neza ko biko bigenda nabi cyagenda nyene
amusaba ikigongwe. Yego. Hama umuhungu yari se yemera cyane bimeze gute? Bon. Kubera yuko nyene byari bimeze bibabaje. Akuhemukiye birababaza cyane. Yego yarabonye neza yuko umuhungu bari kumwigisha kamuteseza umwanya. Ibintu nk'ibyo no gusenga atagisenga bien. Bazi ko abantu mu internet bakunda gucimba. Bakunda gucimba. Agasanga yagiye no mu bindi bintu bidashimiye. Ibintu nk'ibyo nyene. Munyuma rero turavugana ndamubwira ko yogenda gusaba pardon mugenzi uwo muntu bari kumwe basohokana. Hama nyene nubwo byagoranye yamubabarira. Nubwo byagoranye yaramubabarira. Urumva ko ari abahungu bagisha umutima. Ushaka kuvuga ati reka nirengagize buri kintu cyose yaba yarankoreye nari hanyuma bongere basubirane. Twe twumva yuko nabo bakijije urumva baciki du challenge ucamwo ugasanga uno munsi uraguye mugabe ukibuka kuvyuka nk'impanuro haraba ko gusanga babacamo nk'ivyo bintu niyo impanuro baho. Bon, icambere rikwanza kuga mu Kristo yemera y'agaciro ukuri ibintu byo guhemukira si byiza cyane nk'umuntu vraiment Imana ishingira intahe pe namuhanura yuko atoza arakora ibintu basi kuko twega baririmbye turi umuco rero yuko ukora ibintu bitameze neza n'abantu barabibona bati n'umujyi ariko aririmba iki sigura iki n'ibyo arimo bashaka bihebe bikaboneka fo ukuntu nyene bikaboneka fo nize zindi challenge abaririmbyi bakunda guhura cyangwa abantu babakijijwe bakunda guhura zo bari nk'inzara. Nk'ibyo navuga nkunda kubonesha amaso abaririmbyi benshi turakunda kwiyoberanya ugasanga uramubona kujya mu ndirimbo ariko asura indirimbo akaririmba ukumva yuko hezagiwe muri wewe ariko neza yuko ujya mu bantu vraiment ariko ugiye kumura hanze mu ngeso ziwe mu buzima bwe busanzwe nahuriye n'ibyo akora vraiment birakunda gushika birababaje cyane rero umuntu yari ariko arandaba ubunyene ubikora vraiment hari ibintu usanga bimwe kwa ririmbye ugasanga zinda ririmba ntuwo zenda umuririmbyi ufise nk'aho umugenzi wanje dusohotse par exemple mugasinda ura n'inzoga sibyo hama jewe ndiko mbona wewe ngene ugenda kwigana kandi mbabaye proud yuko nyene ndiko n'umugenzi nkamwe inzoga bimani mu bisanzwe cyane ndasa mubona mu baririmbyi ari baririmbyi bana inzoga barimba za gospel yego bram hano Bujumbura ni Burundi nyene c'est normal birahari banange mugabo ni ikintu kidashemeye ni ikintu kitari cyiza ko umuntu ari umuririmbyi akiyoberanya ni ikintu kidaho umuco ufisanga témoignage kibimaze kuba canke iki kuko urumva hari gihe kugira birinde bishika kugira mu bibone c'est que haba hariho umuntu abara kubwira ati ndafise agatémoignage kameze uku ndafise akantu kameze uku aho byarigeze gushikira umuntu kanakuru n'uyu sinzi ko agatémoignage ufise kugira nyene nabari ko batubwira biyumve batumve yuko bakwiye kujya bagaragara aba ariko tugiye kubabona ego bon nkuko nyene bivuze abantu barimvye dukeneye kuboneka n'umuco nk'uko nabivuze nani ukabonekana neza muvyo turirimba akabiri byo dukora par exemple nk'iki cyo kintu haruvuze ndibuka wande hari akantu kagize kuba nyene ku muririmbyi uko nyene ndakubwiye ati birashaka gusohoka n'amajama wawe bakakugira ibintu nk'ivyo uwo mu type rero yari umuririmbyi asingira muri eglise iraho nyene hanze iyo abantu bakijijwe hama nyene umva yarafise abagenzi kugira ngo ndakubwira ati urashaka kwinfluensa n'umuntu gukora ikintu yego nyene yari kumwe n'abagenzi biwe ntiyarazi ko bamufitiye indi gahunda baramumisha inzoga birangira ukuntu nyene baramufilma ya video bamufilmye abatipe nyene bamufilme nabo nyene bakijijwe nyene bakizwa nyene mugabo nyene bashaka kumugirira nabi bimwe vy'amajaluzi umva nyene ko abakristo kenshi turi mu Kristo n'abantu bakijijwe bumva ko bacika intege hanyuma
hama nyene bahijanye muri eglise yari umuririmbyi deje yego barabona nyene neza yuko ni vya vrai ni byarabaye anywa inzoga nyene baramuhamagara baramubaza nyene aravuga ati vraiment ikintu cyabaye sinobwihakana ariko vuba muzibona yuko ari nka bose babikora ari n'isengero nka byose ni ibintu bibabaje cyane kumva yuko umukristo mugenzi wawe ariho gutazi ahambwa dusanga nawe bamutanze nawe urabikora domaine yego umva kari ibintu tumenye rero ko hajya naho mutanwa inzoga ari abazinwa bihishiri barabaho ari abakristo bizina n'abakristo nyene indip nyene turumva tubonye gutya tuvuze ngo izina ngo ryo ry'abantu bakijijwe twari abantu ngaba babona ati bajya abantu nabantu bameze gutya bari tudruwa ukibaza ati none ivyo bintu birabashikira nabo nyene kitwarafise challenge twinshi nuko bataza nuko mwebwe rero ikibazo mwe ni mu bisohora ngo tubibone bafise amatemonyage menshi yatuma abantu benshi bakizwa yego ni hatari nyene amaze kumubwira umuyobozi nkuko nyene yaremeye baramuhana vraiment unyuma nyene nawe yaciye nyene bagenda bararyoherwa ati baramuhanye nawe cyafata video nawe abagenzi be nawe bafata video yego bafata video abashira hejuru nabonye rero yuko ibintu nyene ati sijya jenyene abakristo rero nabo bandi bose barabahagaritse barabahagaritse bose akajambo kamwe ubwira nk'abantu uri umuntu akijije ukanwa ndazi inzoga winyegeje akajambo kamwe ubwira nakana icyambere na mbere ntibyemewe usubye n'isengero ntibyemewe n'Imana ndumva yuko kuko mu myizerere twizera tw'Abadventiste kuri wishe itegeko rimwe uba wishe yose ese mbe n'impamvu uje imbere y'isengero ukaririmba kunywa inzoga n'icyaha gusambana n'icyaha ok ni wewe ubikora mu kinyegero sinzi kuba wimagina yuko Imana itabona ari ishana mu kabwate kugenda kubikora kugaruka rero icyo nabasaba vraiment umuntu ariko akora umurimo w'Imana waba pasteur waba umuririmbyi waba icyo cyose uri mu ishengero ihagarire uko uri kugira ngo n'abakubona avuga ati vraiment ujya mu babone yuko uri mu muco w'abandi yego ama challenge ni menshi cyane umengo abariko badukurikirana bashaka kumva inayo ugira zishobora guhindura zishobora kubahindura mu buzima zishobora guhindura ivyumviro vy'umuntu abakijijwe bien sûr yuko nivyo ushobora kuba biba mu kinyegero bishobora kuja un jour ahagaragara nakandi nayo ni nyinshi kandi twoza tura nka mwebwe mukaza dukoresha mu byinshi ni nyinshi zokiza abantu ndetse n'indi nayo nyene iyo mugenzi wanje nyene twashitse umukobwa ndagamvuga ko abakobwa nyine uwo mukobwa yaba yarafise ari ibintu abakobwa bihara tugasanga ufise umukobwa umuhungu bagendana ari abagenzi cyane nyine bagenzi bari proche cyane rero uwo mukobwa umugenzi wiwe afise umuhungu umugenzi we nawe nyene bemerana ambwira ati jewe kubera yuko ujya mukobwa ata bintu vya proje mufiseko nkeneye kugira mariage mubrancheko kugira ngo tumenyane none no mubakizo muri branchane nawe dusazire muri uza muri branchane ati wesha bimeze ukuntu akigeme keza gakijijwe yego mwene aramubrancha one day nyene aramusaba ko bosohoka barasohoka kumva umutipe rero nawe nyine yaranywa inzoga mu kinyegero nawe nyine birababaye ubona ugasanga byo mwizera ko ntago ariko ameze ego hama nyene birashika nyine bari aho nyene umukobwa arasaba ikinyobwa asaba ji usaba ji kubera iki ari wa muhungu nyene kandi amuzi basenga hamwe ibibazo abari ibintu biteye ubwoba bikomeye cyane yego
hanyuma arambwira ati nawe uranywa inzoga ati acaramwemeza ati reka ndayitume kurawe arayifata arayinywa iya mbere hageze nyine hajya nyine usanga nyine mu kabare wahejeje kumwe iya mbere bakongeye abone yongeje iyindi biye ya nyine no umukobwa nta nzoga yavuye atuma ko yaguye ku gafanta kiwe rero umuhungu umvuga nyine umva nyine arabaye desi ukuntu mubonye aca arikisize nyine gatoya ati jewe pardo gato ngiye aho hanze acagenda ntiyagarutse ntiyagarutse nkuba ntiyagarutse yego ntiyagarutse kubera arabaye desi deja uzi ko ari umukirisi umuririmbana musenga hamwe arumva bon sinzi ari ibintu bikomeye ari ibintu bikomeye mugabo none reka ndakubaza ndakubaza akabazo none ntibyemewe yuko nk'ubu dufate jewe sindi mu adventiste ntibyemewe yuko nashobora kuza kurondera byose ibyo biremewe niyo ni doa yiwayo kuza kurondera mugabo kuri jewe ni doa yiwanje kuza ntago byanditse ngo ahubwo adventiste ntibaronderwa n'abanyamahanga c'est normal kuko umwe wese afite choix yiwe cyangwa kuvuga ati ndashaka kurongorwa n'umuntu atari adventiste cyangwa nkavuga ati mu buzima bwanjye sinshobora ntibikunda donc bivana na choix y'umuntu cyangwa n'ukwizera k'umuntu kuri side iwawe jewe vraiment sinubwo nohemukirisha ingero urumva ati je nicyo ukunda utegerezwa gutwarwa n'umudivantiste ntibabikomeye rero sase mugabo ariko akumva yuko nyine akijijwe no yoza mu isengero ry'iwacu umuhungu aba ari waza mu isengero ry'iwacu yego ntibabikomeye normal hari ikintu abantu babitiranya yuko umukobwa ngo ntadinagira yani ko biba bimeze pourquoi pas kubera iki wowe utonyinjirira kubera iki n'ibintu bisanzwe biba bikomeye bisigwa yuko wowe ntushobora gukundana n'umuhungu n'inzoga no ikibaho aya ni mani nikabyumva nuko yani mbabarire je mbahe ndavuye mwakirika biba bikomeye cyane none je nshaka kubaza akabazo kamwe hari bamwe bavuga ati je nshobora kubikora kubera banaka bashobora kumbona uko hari undi ashobora kubikora avuga ati ni kubw'imvozi wanje wowe uri kuri side yawe jewe ndi kubw'imvozi wanje n'abavyeyi n'Imana yanje ziwawe n'abavyeyi n'Imana yanje n'ishengero ibintu bikomeye cyane ndabyumva so uri muri Dushime Music Group ni groupe ije navuga nti irimo abadventiste bakoranije muri Dushime Group Music ibintu byanyu bitunganije gute twarabonye conference de presse yabo bimeze gute n'umuntu atari mu adventiste ashobora kuza akarima muri groupe yanyu bimeze gute hanini muri rusange vya Dushime Music Group? Ok, merci. Bon, Dushime Music Group cyambere ni abaririmbyi barimo giti cyabo b'abadventiste umunsi w'indwi rero nta wundi muntu yashobora ku oya turabadventiste umunsi w'indwi nubwo turi ku masengero atandukanye muga turabadventiste ego rero nta uwo wundi muntu yaba yifuza gufatanya natwe bari mu adventiste kandi ikindi naco afise channel YouTube yiwe so kugira muje hamwe kugira muhure novuga nti muri bangaye muri Dushime Music Group turi 20 kugira muhure mwahujwe niki mwahujwe gute kuko urumva ntibaza ko abaririmbyi byose muri Adventiste ari 20 gusa mwahujwe niki gitegezwe kubacara abahuje okay bon nkuko ndabivuze Dushime Music Group uwayifonze kubera yuko ntari mu gihugu ngamuro yisunze rero kubera ko atanumwe yarazi yaraba channel yawe kubera hari abandi bantu usanga bazinanye kabati mu Adventiste akorera he ameze gute ibyo nyene ukaba ufite channel yawe rero aragenda dutororokanya twese tuba hamwe dukora ikintu kimwe ego ariyo Dushime Music Group none imeze nka Korari mbega nkuno munsi haje dufate nka tuvuga gute haje nka concert y'umuntu Dushime Music urashobora kwipresenter kaza kuririmba yipresenter nka Korari cyangwa yipresenter gute Dushime Music Group ego
ego bona nakubwiye premièrement sinzi yuko uwo muntu yaba ari mu Adventiste oya umvuze dufate no munsi Vestine Dorcas arashobora kuza ngaha mu Burundi Joe Israel mbona ashobora kuza ngaha mu Burundi akavuga ati ndakeneye ko hazoba hariho groupe za kwagrimenta la soirée mbega Dushime Music Group irashobora kuza karirimbamo. Okay, bon, Dushime Music Group nakubwiye ko ikorera online. Yeah. Rero mugikora online kora na Adventiste. Mugabo online nkira aba Adventiste gusa. Bose ya umuntu wese yifuza ko indirimbo ya Dushime Music Group. Link donc wandika Dushime Music Group kuri YouTube, cyo indirimbo zacu hariko ama lyrics n'indirimbo imwe ya video tumaze gusohora. Rero nk'ivyo wavuze nk'ubu ba Dorcas canke za Mbonyi uramuka baje ntabwo dushaka kuja ko sa Adventiste premièrement. Mutegerezwa kuririmbira ari mu Adventiste wandi hana ashobora kuza. Bon, icyo kibazo Zikaze gagiza igice cyo kwishana nka president ko niwe afashe. Tuzokibaza igice cyo Bobo. Ariko ndidukora amashengero niko ha ni music group. Ntabwo ariko ha Adventiste. Kora online. Mbega umuntu ari muri Dushime Music mu masezerano mwagira arashobora kuva muri Dushime Music Group akabanda akora ku ruhande rwiwe canke ubukwe yabafashe mwese mutegerezwa gukora kuri ntuzenye. Bon, ico ntabwo twagisezeranye kuko adutora yadutoye turi abaririmbyi barimba giti cyane. Ntabwo bacha tubwira ngo murebe kurimba giti cyane ngo nzanye group no. Yavuze ati ndabashize hamwe abaririmbyi bubatse izina kugira ngo duforme donc ikintu kimwe mu Burundi nk'abaririmbyi Adventiste bakora mu Burundi. Ego cenco yisunze kugira ngo akore Dushime Music Group yamaze igihe kingana gute? Bon, Dushime Music Group yatanguye le 7 janvier. Ubu tugeze 2024. Ubu mbega ushaka kwinjira ushaka no kubatora yobatora gute yobatorera he? Bon, ushaka kuza muri group yacu. Ndumva dufate jene mu Adventiste ndakeneye kwinjira muri Dushime Music Group. Mbega vyogenda gute? Nakubwiye ati dufata nk'umuri mugenzi wanjye urambwiye ati je nakunze group yiwanyu kandi umuririmbyi voilà ni igisabwa no kwavuze ko utegerezwa kuba ufise channel yawe iriko indirimbo mbega uwo muntu navyujuje byose yoca hehe kugira ashobore gushika muri Dushime Music Group. Urumva ko premièrement cya kuri je ko turabagenzi sinanye nagice cyo okay hama gacumubwiye ati hari umuntu akeneye kwinjira afise ibisabwa bimeze uko no kuno. Ego me hama wenyene ko bari bazi ivyo yisunga ngo ati umuntu aremerewe kwinjira kuba mu mugwi wacu nyemerere. Ego urumva biri ku mategeko bimeze gutya ariko no mu bakunzi ushaka kuba mu bakunzi nta kibazo birangura ngo umuririmbyi ngo Adventiste ngo oya wari wese ashaka gushira abakunzi ni group ishaka kuba muri iyo group y'abakunzi ba Dushime andika muri commentaire nimero yawe turayitora hama tukushire muri group kugira ngo ubandanye kubona ibikorwa bya Dushime niko bya Dushime Music Group. Bon nibaza yuko mwamvise abakozi ba Kamo TV yuko Dushime Music Group ni group iri hamwe kugira ihimbaza Imana babicishije mu ndirimbo zibanze ihimbaza Imana kandi bose n'aba Adventiste ukene kurinjiramwo yabwiye ama platform ushaka kubaronkako ni ijya kuri YouTube ya Dushime Music Group na Instagram na Facebook ya nihenshi ya kugera kuri Instagram Facebook yando ama TikTok kwa biraza mu nyuma murace ko muri yubaka. Je nibaza yuko ahanini mwavyumvise turi kumwe na Benita kuva muri Dushime Music Group yatubwiye intahe zigiye zitandukanye ama challenge agiye atandukanye aba muri ntuzenya aba mu bantu basanzwe bakijijwe haba nko umuntu ataribaza yuko ibyo bishobora gushika umugabo je naba interesse ndakene yindi ntahe imwe amadize icyo nkunda ya Kristo yaguye arabyuka arabyuka nyine akabati ibintu nagiyemo kera nari umuririmbyi nari meze gutya ifu yuko nsubira nkavyuka nkivyura nkasubira nkegereza Imana
kandi ibyo ni buri mu Kristo wese ategereza kuguma afise hagati magoma kadodoro ikibi no kugwa ugaherayo ego bakunda cyane aba Kristo nubwo mugiye ama challenge ameze uko vraiment ala fin birangira neza akandi kazuramo uba wibuka kabaye kubaraka ko bakizwa kabano bakijijwe kwita abantu benshi bakunda kuvuga ngo abakizwa genre barakunda kwiyobera bakunda kubwira ugasanga umuntu aguhaye profile ugacushira ko profile yaguhaye kumbe ntubibaze ko inside afise ukuntu ameze ariko muga bababeshera nite monyaje ngabanda kubwire deja n'umutipe nyene yaraho nyene umugenzi wanje dashikiye yari muri eglise nyene bisanzwe hama birashika mvumura namuhamagaye ngo nyine ikora muri eglise wacu muja muri programme mugira amuhora mugasenga kugira ngo muze mu gikorwa baramuhagarika bamubwira ati rero nturirimba kubera yuko ari ikintu gifashe kadashaka kwemera yuko uje imbere y'abantu arabasiya kwe habaye iki cyane umukobwa yinjenga avuga yuko wewe ushobora kuba wamuteye inda umukobwa yaje yinjira avuga yuko umuhungu yamuteye inda yego nyene bakundana canke ivyo bimeze gute ndikunda nyene birashika abanyene arakanguka kumbe nabashaka no mwakizwa nabo mwashirwa n'ibintu byinshi biteye ubwoba nubwo dusiga tukagwa mwana rero igiti cyanyu mubigumizaje nyene nibisohoka ni bibi kuko byocumuza abantu benshi umvise turi mu katolike uno musaba ikintu uwo kumukinanira ugisanga mu kinindo amakuru yabarizwa ku rubuga ukibaza ati none mugaje nibaza ko yaturi benshi wisambuye yonyine umva ko ukomerekeza abantu benshi bibiri indani mukabihereza indani kabiri indani mukanywa kugira ngo nyimba wumvise yuko nasambanye ndi muririmba kwa paje ntobikora kandi mu Kristo asanzwe umva yuko abari niba bimeze neza uwo muhungu yumvise yuko yahagaritswe uwo mukobwa ati jewe ntinda bari bazinanye barabagenzi cyane reka ndakubwira nyine byagenze bamaze kubimubwira rero nyine yaravye ati ibyo bintu je ntavyonzi nyine urumva iyo bintu bakoze ni surprise ati jewe umuhungu avuga yuko none amuteye inda naza amyibwira uwo mukobwa nyine aravuga ati jewe ntago nza hiyo nshaka musanga hondi baramusanga kuri eglise yari ariko okay ego nyine baramubaza uyu muntu we mupfaniki uyu musheri wanje nyine naye kuvuga ibi n'ibi atari byo atari byo ngaragwa mu kantu kweri jewe finalement uyu ntanuwonze pesa umugu ntiyarazi la meuf ntawe yarazi urumva sisa bibazi ko umuhungu afise sisa bamubwira utuntu twose aya n'umusheri wanje aramuzi uyu muntu uramuzi umukobwa uramuzi arambwira ati wabuce n'iryo ryamye ndamubonye urumva niyo mpamvu nakubwira ati Kristo abandi challenge twise turabajya turi imbere ya mwana mukunzi kasanga kuzanira akandi kantu kakonona numva rero numba n'uyu yamubonye deja ari muririmbye umuhungu stage akaririmba ati bana yanjye ati jeje umuhungu arampezagira kandi n'ibintu bishika vraiment kumbe n'abakobwa hari mubonye umuhungu ariko aririmba muravuga ati umuhungu arampezagira ni ukuri nimba ari umusore mana tuja ko bazi ego ati genda kineza kandi babwo ari ukuntu rero sasa ibintu byose rero sasa mwebwe abantu b'abakristo mu bishaka mu mwana byose muca muja mugafuka ama nevene imisi 9 ati mana uriko musengero ngadece cyeribuka agastori karaho urumva rero murakanagaye imana iheba abagwayi bari mu bitaro ikuronderera umuhungu Mungu amaze kugwa mu kamasha avuga ati jewe bino bintu byo mukobwa n'ubwa mbere mbone sindabitahura na jewe aribura vraiment aramubwira ati nukuri jewe uyu muntu ndamuzi dukundanye amezi 3 dusohokana kandi vraiment karatsinda afise ninda yiwe ni ebaranje iri jewe ariko nta kuri shengero pasteur Gaza amaze kugira no mu makuru bishengero kuko urumva yuko bagombaje kuririmba simuna sanze kumubwira ngo hagarara babanza mugatohoza yenge no nyene
baramubaza ati none byagenze gute basi hoho umwanya igihe kingana kugira ngo ivyo bintu byo kugira bibe avuga nyene ati tumara amezi 3 ibintu byinshi nyene umuhungu aburi tukinavuga umukobwa ntawe zisije ntawe nzi nuko nje jya mbenda mubonye urazi umukobwa arinza kwifatira hajya umukobwa arinza gushira ha barambwira ati basi rero antweta umuhungu baramumagaye hanze amazi ni umukobwa uramuzi basi wowe mbwiza ukuri uramuzi kuri mana yanjye ngira ngo ndahereza hera zirahiye uyu muntu ntawe nzi byansi ati nuko ntawe nzi sawa Yagirij'inda umukobwa aramubaza ati ni wewe ko uvuga ko inda ari ibiwe wari umaze kuja ibiwe kangahe kenshi kabisa ati nama ati namayo yego twamayo okay sinone impunzi biwe urahazi ati ndahazi cyane umeze gute aravuga ati okay rero kuzibiriwe tujana ibiwe sawa ntangorane baca barafata nyine ko bari ngaho baragenda barasohoka bagiye muhira ko wamuhungu kugira abapruve yego kwera aho kandi biyumvire niko yego ko uzanwa muci arazi biwe bazinanya amezi 3 deja iki ibintu bishobora kuba ati rero aka kantu kanyuma reka tugakora uko sawa reka tugenda bari imodoka baragenda rero kubera yuko benshi bari bazi iwabo n'uwo muhungu ahaba exactement baragenda babona barenganiye barajya mbere kimeze gute njya nk'abibarirengana wa mugabo ataravuga ati twashitse bamaze kurengana ko aho wa muhungu yaba mugabo w'umuhungu nyene akaguma bibaza none tugiye muhiri wacu yobaze muhiri wacu niko ndabona umenye iyo sere no twenga kweri byari bitwengeje nyene baravuga ati umukobwa nyene avuga ati nukuri nyine aribwiye nta kundi nze ndabona natsinze gacara mpagayika acabwira bahagarara bize ukuri se n'ukuri kw'Imana uyu muhungu nze ndamukunda nze ndamukunda pe ndamukunda niyo mpamvu ibi bintu byose ndavuga namubesheye byose tu nuko ndamukunda nashaka muhiri wacu baramukunda nanjye ndamukunda rero iyi ndafise hamwe bomye yuko atari yiwe bonyica kumbe ashaka aho tuba twaragowe kuri urumva umungu bagira bamushire kwinda hejuru bona uko ngo famille ugize ibintu mukunda bibaza umungu bishobora yuko umukobwa yaramurazirana no muyirangira bari kwita bramanje akumva aravuze zina rye ati ndoro umuhungu n'uwahe ikibazo gikomeye cyane yego umuhungu akaba ararokotse gutyo bararokotse urumva rero hari igihe hari ibintu biba bigoye n'uducari dushinze nta munsi uvuga ngo abakristu ngo barasarisa urumva ko nk'uyu yarenganije cyane byari bigoye hanyuma bica nyine urumva ko byaheze umuhungu yego ndabona yani shaje muga ivyo bintu araze kuvuga yuko atari iwanje cyane umusigira n'urushimwe ego wamwe mu mutima barabe none reka kanika mama muri abakristo niga kandi ko Kristo nyene so bako mwumvise bakunzi baka TV nabazi yuko hari nahe mugiye mwumvise hano zikunda gushikira mugabo iciza nibaza yuko iciza nuko iyo uri kumwe n'Imana Imana ntigera ikurekura Imana ntigera ikurekura iragucisha mu situation kugira abe ngira ukwizera kwawe uko kumeze no mpamvu zo tukubona na Benita kuva muri Dushime Music Group mugabo wambwiye yuko usanzwe ufise n'urubuga rwawe rwa YouTube urubuga rwa YouTube gita gute wandika mugisha Krista Benita nyene twaba domaze gukora kwindirimbo imwe iwa umaze gukora mu mishiza nyene iri kuri kazana kugira duhe ibikorwa bimeze neza je n'ukuri iyo duhamagaye umuntu agira iki arateka tukabona kabizi duhamagaye muravuze ngo turashira ngaye ngoma tukabona zikazikubita no musire turakeneye tukatuma umutumire wo muri rimvikazi turakeneye ducishize imbere ko turangirize kino kiganiro udushimwa akarima kamwe hanyuma dusiga inzira amavuta kiwanje cyane kadushimye kari koko se vraiment no kuwe uko cyane kadushimye music group kandi kadushimye ko ndi hano kugira Nami ni wewe
utwitwararika ntacyo dufise tutanga nk'ishi imwe tuguhaye mitima yacu ngo yizigamire mu maboko yawe mwami w'urukundo. Nukuri hari abantu bari kumva yuko yezagiwe majwi vraiment no kubice numva yuko yavuze ati abantu barimba kuno reka ndamakoranye hama ndabagira umuntu umwe. Indirimbo mashaka kuyisanga ku rubuga rwa Dushime Music Group nihenze. Indirimbo cyo gute? Mwami ni wewe ariko iyo visuel ni Dushime song. Bakunze baka TV nibaza yuko byinshi twabivuze nibaza yuko twagiranye novuga nti umugoroba mwiza hamwe na Benita. Nibaza ko nta byinshi mwazumvise nazigiye zitandukanye mwumva yuko hari antena z'umukobwa bwa mbere yarafise abahungu babiri basohokana mugabo urumva bikarangira umuhungu abimenye akamubwira Benita akamubwira ati bimeze uko raba bihanure rabusuyegereza umukama ivyo ni bibereye nk'umuntu ari mu rushengero nk'umuntu asenga nk'umukobwa akijijwe. Yanyuma nawe atubwira ati mu bintu byose ucamo Imana iri kumwe nawe. Nibaza yuko ari novuga nti umuhungu arico camurokoye. Nibaza yuko akajambo kamwe yanyuma akajambo kamwe mama tuhamaduze Benita. Okay, gambe ndashimira Kamo TV ndagushimiye ko fasha umwanya ukatuganiriza. Ikindi naco nuko tunosaba abakunzi ba Dushime Music Group n'abakunzi ba Kamo TV mugiye hamwe mukadufollowinga mugiye kuri YouTube channel yacu bapartage mukagira j'aime commentaire biraduha inguvu genre nyene biratuma barakurikirana. Ego ikindi naco nkaba kuri kimwe navuga cy'abakunzi ba Dushime Music Group hariho group ihari navuze ko ukeneye kuja muri iyo group y'abakunzi. Ego kandi ikindi naco nuko bano bakunzi niyo tudufise nga harimo abaduterera rero sinzi ko nawe uri kurandaba nyene interero yanyu soit commentaire uburyo baziko group etanguye ushasha abari ibintu byinshi bigorana babatera intege mu buryo bwarwo bwose twakeneye ko no tubona yuko turakora ikintu gishimwe n'abantu bose. Benita reka ndagushimire ko ubona waduhaye umwanya tukaganira tukicarana tugasura tukayaga. Bakunzi ba Kamo TV mwabonye ko twakumana Benita kuva muri Dushime Music Group. Nimutarakanda subscribe kuri Dushime Music Group bano sigukanze no kuri Akamo hanyuma ugende ufyonde no kuri Dushime Music Group bande batera intege mu commentaire cyo bakwiye guhindura cyo bakwiye gukora mwande mwatera intege. Turetse ndungu no muri Kamo TV muje mu commentaire mutubwira uko mwasanze ikiganiro ndetse n'intererano zanyu turazisoma kugira tubashe kuba turi kumwe n'abakunzi bacu. Bakunzi ba Kamo TV tuzosubira mu kindi kiganiro. Ciao. Ciao.